CPP Melchiade Ruceke umugenduzi mukuru w'igipolisi mu Burundi yatanze itangazo ku banditsi n'abamenyesha makuru hari kwigenekerezo rya 23 Myandagaro umwaka wa 2021. Intumbere y'iryo tangazo kwari kwerekana ivyavuye mu gikorwa c'amashirahamwe ahurikiyemo abakuru b'ipolisi y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAP CCO, Afrika y'ubumanuko SALP CCO cabaye kuva kwigenekerezo rya 29 Mukakaro gushika kuwa 4 Myandagaro umwaka wa 2021. Mu gikorwa ciswe Operation Usalama cashimikiye mu kugwanya ibyaha ndengambibe nko kudandaza no kunywa ibiyayuramutwe, urudandazwa rw'abantu n'ingenzi zinjira mu gihugu ziciye mu mpisho, urudandaza ruciye kubiri n'amategeko gwerekeye ibigwanisho bito bito bicira umuriro, ibyaha bijanye n'ukonona ibidukikije, ubusuma bw'imodoka, ibidandazwa bidakwije amategeko, ubusuma bw'insinga zitwara umuyaga nkuba, urudandazwa rutemewe n'amategeko rw'amabuye y'agaciro, iterabwoba n'inkozi z'ikibi zihunga ubu ibihugu vyazo bahejeje gukora ibyaha. CPP Melchiade Ruceke amenyesha abarundi n'amakungu ibi bikurikira.
Tworangiza tubamenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'igipolisi kigwanya ivyaha Interpol rihurikiyemwo ibihugu 194 harimwo Uburundi.